batatu mu muryango, havuyemo kizigenza, havuyemo umukozi w'Imana. Mu muryango nyene havamo ubundi, mu uwo muryango havamo ubundi. Mwumva ari vyoroshe. Nico gituma rero dukwiye kwama dukoze iki, twiteguye dusoma aya majambo y'Imana. Dusoma aya majambo y'Imana ari hariya muri Luka, n'amajambo umenyereye. Woba wamye urasoma, woba warasomye na ku munsi wa nijoro. Dusome Luka 12 n'amajambo tumenyereye. Luka 12 ku murongo wa 35, abafise Bibiliya z'ikirundi 85, inomero 85. Dusome mu izina rya Yesu. Luka, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Dusome 12:35. Havuga ngo tube maso turorere nde Yego kweli. Tube maso turorere databuja. Mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka. Namwe muse n'abantu barorereye shebuja. Igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahirwa abo bashumba, abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwire ukuri, azokenyera abicarike, aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba abameze gute? Imana habicyubahiro. Abahirwe n'aya majambo y'Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye kugororotse. Uri Imana, uruwera. Haleluya. Dukuye ubwatsi imbere yawe kubw'aya majambo, jambo ryongeye kutugabisha, jambo ritubwiye ko dukwiye kwama turi maso. Haleluya. Kuko ngo twiteze igihe cyo kuza kwawe. Urabana natwe, usobanura ijambo, umwe wese aritahura, ribe muri twebwe rigwiriye. Mu izina ry'Umwana wacu Yesu Kristo tubisabye, amina. Imana ihabwe icyubahiro. Navuze nti nta sobanuro, nta siguro ndende fise, kuko iri jambo rirasobanutse. Uyu mwanditsi Luka aya majambo ayandika ayabwirijwe nuko n'Umwami Yesu aravuga ati tube maso turorere databuja kuko agira azi. Mana ishimwe cyane, Mana ihabwe icyubahiro. Mu kwandika aravuga ati, Luka aravuga ati mwame mukoze iki, twame dukoze iki. Twame tukaze yene da, twame twiteguye, twame tukaze gusa. Nta kindi Imana itugomba, nta kindi Umwami Yesu Kristo atugombako, nta kindi akugombako, nta kindi angombako. Agomba ko twama dukoze tugavye gusa, tugavye tukama twiteguye. Mana nishimye ngo duse n'abana barorereye nde shebuja. Oru duse n'abana. Aha niyumviye
jewe hano wagereranya niki? N'umushinga ntahe avuye mu rugo agasezera umuryango n'abana, hanyuma iyo agiye akavuga urabona hari aho umuntu agenda akavuga ati nzogaruke ejo, siko? hajya mu rugo baca urumva abana baguma barindiriye iki? Umuryango umurindiriye iki? Isezerano. Serugo yakoze iki? Yabasezeranye. Ego kabisa. Abana hariya bateco papa azohindukira azoza, siko? Bakama bakoze iki? Biteguriye, bakitegurira nde? Umushitsi. Se Mana ishimwe cyane, Mana ihabwe icyubahiro. Natwe aya majambo caratuvuga ko twebwe nyene, twebwe ngo twame tugavye, nuko mwame mukenyeye, kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu barorereye shebuja agiye igihe agarukirako ava hehe? Ava mu rugo. Mana ihabwe icyubahiro. Natwe bene data twihangane, muntu wese yihangane, agiye kurindira yihanganye, arindiriye nde? Shebuja. Urindire sobuja, nanje ndindire databuja, n'ubu Yesu Kristo tutazi umunsi n'isaha agiye kuzozira. Mana ishimwe cyane. hariho amajambo atubwiye uvuye hariya, havuga ngo ku murongo wa 37 havuga ngo hahigwa abo bashumba, abo shebuja azoza agasanga bameze gute? Hahigwa bashumba. Mana tugire ubuntu. Nibuka igihe kimwe ariko arantunga ni mwene data ajya Arekade, aha yatuganira ingene abantu noneho murabizi na mwebwe, umuntu w'umusanzi w'urugo, umuntu w'umurinzi hari agatiro kamucako, siko? Ugasanga ibyo acunze barakoze iki? Barabitwaye. Barabyiye akazanzamuka, urumva akori yihakana, siko? None rero aha ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahigwa, arahiriwe uwo mushumba yama yiteguye, akaba maso arindiriye shebuja kugira ngo aze akamusanga ari maso, adakoze adasinziriye. Mana ishimwe cyane. Niko amajambo y'Imana atubwiye. Kandi